ni mwijoro ryakeye kipe ya Espagne mu kibuga iri kirakirana kipe serukiragihugu ya Pays-Bas yanganije ibitsindo biri ku bindi ari mu gihugu cy'Ubuholandi muri Ligue des Nations muri kimwe cya kane gishicanyuma hakiri kare ku mota 40 gusa Pau Cubarsi yarasotse mu kibuga kubera ikibazo c'imvune yaje kubasubirizwa n'uwitwa Dean Hussein ariko gushika muri kano kanya ni kibazo gikomeye cyane kiri rero hagati ya equipe yitwa Barcelona na Federation y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Espagne RFF. Barcelona avuga ati umukinyi wacu biragaragara ko yagize ububabare kandi twifuza kumutakaza kubera ko tumufise mu nkino zikomeye cyane. RFF nayo ikababwira ngo twebwe umukinyi twamukoreye ibipimo kubera ko kino gihe muri camp ya equipe nationale twamukoreye ibipimo kandi nta kibazo na kimwe gihari mu kinyameze neza ntidushobora kumurekura dakinye match retour ya equipe serukiragihugu ya Pays-Bas bazokina ku munsi w'Imana ku kibuga Mestalla muri Espagne. Barcelona ati ntibishoboka ntibikunda kuko Barca guma hariya muri equipe serukiragihugu ya Espagne. Ishami ry'umupira w'amaguru naryo rikavuga riti twebwe umukinnyi muri equipe nationale kandi tubere kurigwa n'amategeko kugira ngo tumuronke twamugira ibipimo twasanze atakibazo afise agomba kuguma hano. Yamareze n'ingorane zikomeye cyane hagati ya Barcelona na equipe serukiragihugu ya Espagne ku mwana wabo ku Barca. Jake kintu no vuga gute uno munsi nimba FC Barcelona barekrama umwana wabo Cubarsi si umwana wa club gusa ni n'umwana w'igihugu bujye mukinyi wa equipe nationale ni nk'umusirikare. Umusirikare yamaze kwitwa umusirikare agomba guserukira igihugu vyanka bikunda kuko igihugu gitewe umusirikare ntunyegera ahubwo uraseruka. Rero no muze equipe ya FC Barcelona yaratravaye umwana yitwa Pau Cubarsi mugira mu defenseur mukuru imaze kumugira mu defenseur mukuru uno munsi equipe nationale ya Espagne hindukiza amazi gasangira kwitunga batama bayimeri Laporte uno munsi doma parasa nabaherengeteye ugenda ukaraba ugasanga hari no mugabo yitwa Inigo Martinez nawe yaragize aracahamagagwa imvune ziba ziramufashe ubafise abagabo nka Robin Lenormand ni vero normal yarakinye urukino gwiza mugabo Jodo Mapara nyereka ngo Robin Lenormand avec 29 ans ariko aravamwo ku Barcelona kiba mwiza muri Barcelona ikintu cyambere kigomba gukorwa niki equipe nationale igomba kumwifashisha kandi equipe nationale ya Espagne ironka ku Barca inshuro nke cyangwa umwanya muke tugendeye ko Barcelona imuronka. Barcelona mutunga toute une saison Espagne ikamuronka kabiri cyangwa gatatu mu mwaka aho rero umuroze kabiri cyangwa gatatu mu mwaka ivyo kuvuga ngo uburuheze waba umuteye ahubwo wo mushaka nk'umukinya agomba gusovonera ya equipe y'igihugu agomba gusovonera ya nation bisiguye ngo ukimuronka atari kibazo c'imvune ca grave kimwe kibone kuvuga ngo umukinyi yababaye nta yindi shwa ni akiba mwiza agomba kuba prio ya mbere ugomba gukoresha kugira ngo equipe nationale igumane ubwo bushobozi. Bisiguye ngo je uno munsi de la Fuente na equipe nationale ya Espagne kukinisha Pau Cubarsi nta kibazo na kimwe ndabonamwe ahubwo ikibazo kirihe eske mwaronse information ko Cubarsi yaba yagize imvune mu birengako nico kintu novuga ngo Espagne igomba kuryozwa na Barcelona sino hariho ibintu Cubarsi kiba mwiza Espagne igomba kubitomboreramwo ni nkuko n'umusore ko barakoresha ya mare ni nkuko wanashaka Jade la Fuente na namwemeye mwijoro ryakiye ku match ya Pays-Bas abakinyi ba Barcelona baye akaruhuko Pedri yavuyemo n'ivyo yasubiremo n'umukinyi wa Barcelona nka Daniel Olmo ngamugiye kuraba Lamine Yamal yaruhutse kandi bisigura ko na Pau Cubarsi nubwo atari kuvunika atari kugira ubwo bubabare je suis pas si certain yuko atari kumusohora. Bon, byanga bikunda Bradover gomba kuba kuko abatari bake bibuke niyo match ya mbere ya Pau Cubarsi nk'umukinyi wa equipe nationale umukinyi wa equipe nationale nkuru yitwa uwuja afite wicizere. Rero ndazangaruka ku bintu bibiri bitandukanye. Bwa mbere Barcelona ndetse na equipe serukiragihugu ya Espagne ni ibintu bibiri bitandukanye mugabo bari muri contexte de ma part novuga ngo zimwe bari mu bihe bimwe mu bijanye n'uburyo ku Barca agomba gukoreshwa bivaye n'ibizo equipe zirimo. Reka mbere kwa Barcelona wibuke twabisubiye ko muri no minsi 2-3 irangiye turagaruka ku kintu gikomeye cyane c'uburyo Barcelona yarongitse Ronaldo muri
treve internationale muri irigwe birumvikana yuko deja bari muri context yuko guhera ku munsi wa kane mu ndwiza kugeza ku munsi wa gatatu y'indwi mu minsi 6 bazaba bakinnye inkino 3 yego Inigo Martinez ari mu mvune nivyo nabonye amakuru atangura kuvuga ngo ari karakora vuba cyane kugira ngo bikunde barabe ko na probability Kuri match ya Atletico Madrid bahari canke niburi buri mu ndwi hagati mugabo wumve ngo ekipe ikirisanga kuri pressure yo kumva ko yonagarukana Inigo Martinez yatageze navuze icya Ronald Araújo bivuze ngo namusugiye kuraba statistique mu defenseur Barcelona isigaranye yizeye ku bice byinshi kwijana yotangura inkino zose zabizikomeye n'izisanzwe nibatakaze ni po ku Barca kongera ko abandi mu gihe Inigo Martinez adari bivuze ngo iyi Barcelona idafise abadefenseur igiye kwisanga muri context yo gukina inkino z'urutavana ko mu minsi 6 zigera kuri 3 kandi zose zikonta igomba kumva ngo wa wundi twitwa ko twari dusigaranye reka duharanira agateka turabe ko tugira gute tumurongo none hazard ikintu kimwe canza kuri kote equipe ya Espagne kugira ngo abantu babitahure neza equipe ya Espagne ndafata ibintu bibiri performance ya Cubarsi nibiye na equipe nseruka y'igugu nayo nyine ubwayigize gute irimo ku equipe nseruka y'igugu no munsi aba defenseur bose bitwa ko bari experimenté muri no equipe cyangwa tumenyereye bafise uburambe mu giseruka y'igugu bose siyo bari Dani Vivian twabona muri no projet si hari Inigo Martinez yari yatubwe ko yagize imvune si hari Aymeric Laporte ni yahamagara si hari Nacho Fernandez yarahagarize bivuze ngo ababaye selection no munsi muri no mu giseruka y'igihugu dusanga bose ikintu cyafatiwe ko ari cyitwa performance ibiye byiza barimo gusumba experience umukinyi je nemeza ko yatuma ko kubwa experience yinji imbere y'abandi ni Robinho Norma wenyine nyuma ya Robinho Norma twisanga abandi bose batuma ko kubera uburyo bariko exploser uno muzi namwe atavuga Dean Hudson muri equipe ya Bournemouth no mu Bwongereza imugikoma komeza Man City za Arsenal za Manchester United za Real Madrid za Liverpool ari muri viseri yabo kubera iki performance uno muzi namwe atavuga po ku Barca defensive uno muzi namwe atari karavuga Raúl Asensio nawe agiye kongereza amasezerano muri equipe ya Madrid bivuze ngo uyakiba selection yabaye selection asanga babandi equipe nseruka y'igugu ya Espagne yora yifashisha bamwe barasubiye inyuma abandi bari mu mvune biba ngomba kaba selection kubera performance amaze kwa selection rero kubera performance yiwe agaca asanga mu giseruka y'igugu hariyo absence y'abakinyi bari bitezwe bahora batuma ku Barca d'amagwa canka hamagagwa agaca sigwa ntisange mu rutonde uno munsi no afise iyo performance nziza par rapport y'abandi kuko dufashe muri bane bari selection muri axe central ku Barca no wa mbere peut-être agakurikira Raúl Asensio Robinho Norma na Dean Hudson ngaho mugabo no munsi nawo bideha ko ku myaka afise na performance ashobora kuba ari nawe wa mbere kuko ni nawe bujya nafise n'iminota myinshi n'inkino nyinshi ndetse ari no muri equipe no munsi jewe do mapara novuga ngo iri kira convaincre buri wese mu biharuro ubwo rero Espagne igomba kumivyaza umusaruro nkuko de la Fuente yavuze ati il est parmi les meilleurs joueurs ba équipe kandi les meilleurs joueurs bama mu kibuga yego iyo Brad Ofer igomba kugira gute igomba kubaho duciye twita no kuri context y'iki Murukino Barcelona nshaka kukingira umukinyi kubera yuko bisanze muri context abandi baravunitse kandi bibiri jingiro tutavana ko umukinyi mu gihe Espagne nayo ivuga ati twimirije Murukino rukomeye atarwo kurasha ko dutsinzwe turadusezererwa kandi ruzobera muri Espagne nta rugendo twafashe reka dukoresha umukinyi wacu yitwa kari mwiza kuko abaganga biwacu erega Barcelona abaganga b'igihugu berekanye ngo nta mvuna afise erega Barcelona ikibazo gihari bagomba kugwanira Paco Barca nyene nk'umwana wa equipe donc nk'umukinyi wabo ineza yabo kubera muri cyambere FC Barcelona baharunda inyungu zabo gusumba inyungu z'igihugu nimbazo muri equipe nationale ntizibaraba nkuko barabwa n'izo muri club muri club ni mo investishije we investisa kugira ngo uronka umusaruro rero muri bamwe bariko baragufasha kuronka umusaruro aho bari bariko barakoreshwa ibi navuga ngo nabi kugira ngo bakagira n'ivyo bibazo vy'imvune ugomba kugwana mugabo no munsi de la Fuente ariko gwanira neza y'igihugu ariko gwanira neza y'akazi kiwe kandi akazi kiwe mu kukagwanira akoresha izo ntwaro nyene za Barcelona deke habaye selection nationale bakamunoma ukamutanga wewe uharura ucusiga ruhara kuntu kuba ati mbega treve international zohera ryari nimba treve international bazokina match zitatu umukinyonje akaba ari performa ashobora gukina izo match zitatu zose equipe nationale iramukoresha ntimukoresha ntibimenya mugabo we Barcelona menya ngo ku Barca nimba yavunitse abaganga ba equipe nationale bakamupima bakamenya ngo ku Barca ntabwo bari yagize ashobora no gutanguzwa urukino rukurikira rwo gusubiriza ku munsi w'Imana kuri Mestalla ku kibuga ca France mu gihugu ca Espagne c'est-à-dire que nabo nibo bashaka
gukinisha umukinnyi afise ingorane kuko je nimba mwabonye umupira banakinye imbere ya Hollande Hollande ni equipe iteye ubwoba Hollande si equipe yo kuzana mu defenseur ariko arajenjekera uzana mu defenseur afise izo nguvu zo guhangana Rero mba mbona unaravye nawe yarahise defense yo kumugoro yarahise defense yo kumugoro wo kumunsi w'ejo mugabo azari bugiye atubwiye akantu nanabonye mu rukino experience n'ikindi kintu mwabantu muri equipe nationale gutakaza umwanya ntufa kutakaza n'importe comment Robin Lenormand yakordonya abantu kabona ngo nivyo Lenormand wa vrai tuzo kwa Sociedad so turiko turabona ko ikibazo c'imvune yaramaze mu gihe kwa Atletico Madrid n'inkinonke mugabo vrai Lenormand muri equipe nationale le leader niwe turiko turabona mu kibuga yaje kuba kordona bano bana mugabo kanje niko nagaruka ko niki raba mu migwiseruka y'igihugu yose mu bisanzwe izi treve ziza atari kuvuga ngo bagiye mu gihugu kanaka ukina nk'ikombe ca Buraya ca ikombe c'izi canke ibikombe bihuze mu giseruka y'ibihugu abakinyi baja mu giseruka y'ibihugu barushe mugabo kandi bakajeho barushe bafise ibiharuro vyinshi mu maklebe gusumba ivyo bagira kuko nk'ubu dufate Espagne none Espagne wibaza ko gusezererwa na Pays-Bas canke kubura Cubarsi ariko kuba gizo bagicize bace bumva ko isi baguye ko gusezererwa na Pays-Bas canke batosezera Pays-Bas dafise Cubarsi mugabo bari ngikombe cize bavuga ati kugera mu kombe cize dafise Cubarsi reka dufate risk ataranakira nimba zokirira yo tumutware mugabo no musi na risk zifatwa anacho gituma je mbona noba kote Barcelona yuko bari kuri no musore kubera iki ndiko ndaraba migwi presque yose Ricardo Carafiori bamurekuye ya mu Butaliyani akabazo ku munsi waje nawe bamurekuye asuye kwa Arsenal presque bose Ryan Gravenberch bamurekuye match itaranakino ya bivuze ngo bivanye na context abakinyi baza mu giseruka y'abihugu bafise umwanya muto w'imisi 5 ugasanga bafise mwinkino zibiri na mwanya wo kwitegura bafise hari abakinyi baba barakoreshejwe nk'umutima mu migwi yabo imigwi yabo iri ku biharuro by'uko yavunikije abana bariya ugasanga n'abakinyi ubwabo yaje muri equipe nationale mugabo ntari stable n'umutima utuje kumva kagomba kine equipe nationale kubera iki ibiharuro byinshi biri muri club gusoma muri equipe nationale muri ico gihe hari naco gituma je mbona avuga ni ndavyo mpira Dean Hulsen yakinye ukaraba ibiharuro Badman fibisaba ukaraba mpira Robin Lenormand yakinye ukaraba ibiharuro uno musi Atletico isaba yasezero presque maigano yito ko akomeye basigaye muri iyo course yarariga cyane cyane peut-être no Murukino Rwogusubiriza ukaraba Raúl Asensio wabacifuza no gukina n'ubwo rukino rumwe basiruje mu mateka nikico tumutari kura Pogba Barca gataha Chito mapare mbona bo murekura bakamuribera kuko urukino rwo gupfa no gukira gutuma uno musi equipe nka seruka y'u Espagne umva kidafise Pogba Barca itore isisi umugabo witwa Virgil van Dijk nyuma yo gukina namuvuze ko amajambo akomeye witwa Pogba Barca Van Dijk yari captain w'igihugu ca Pays-Bas ku mugoroba ku munsi w'ejo mbere yo kunamuvuga ko official byamaze kwemezwa ko yamaze kwa ya ari kugwa yasubiye muri equipe FC Barcelona namakuru asohotse mu kanya of course niyo makuru giye tandukanye byo muri Espagne yagize icyitwa Antorse à la cheville mugabo nubwo bari berekanye ko ashobora kwina ku munsi w'Imana ariko official nyuma yamaze kuri kugwa of course kugenda batabihuriza ko n'igiye bitandukanye ariko equipe zose yamaze kwemera kumurekura asubira i Barcelona Van Dijk ati Cubarsi niwe mu defenseur muri kano kana myaka 18 mbona ateye ubwoba ati ndabona afise talent buri mukinyi wese natwebwe dutoko dukuze tutigeze tugira ku myaka 18 ati akinisha ubwenge atarazo kinisha bataka biciye ku mupira miremire bugiye ni nayo karite imwe rukumbi regi karite utayifise ko siyari biragoye kuko witwa igihanga iyi niyo karite imwe rukumbi ishobora kuba amaze kubona yo tuma nita Van Dijk igihangange gusumba abandi ba defenseur kuraba bakinyi press Van Dijk ni mu defenseur azi gukinisha abawinga biteye ubwoba niyo karite yonyine amaze kubona nivyo n'umukinyi mwiza Jordan abandi mugabo iyo karite ishikiriwe Van Dijk ni mwiza cyane rero amajambo y'uwitwa Van Dijk captain equipe seruka y'u Pays-Bas avuga ko witwa Pogba Barca erega kandi kenshi muri football aba bakinyi bitwa ko ari abaxial buri gufatisha kare ku myaka 25 ariko nashaka abaxial bitwa ko abatekinisiye gusumba bo ariko barakinana nk'akaroro nk'uko kwa Van Dijk na Konate canke ba Saliba na Magalhaes uzosanga vize technique nyinshi agomba ko ari umuaxial afise yo karite iminsi yose yo kwisanga azi kuransa baro zirondera bayiriye nimero 11 mukabona muzi nkuko azada kivuze kugira uzora nk'umu defenseur w'imyaka 18 ari kuri no rwego rwa Pogba Barca sugupfa kumutora hugeze hose Rero Van Dijk yonyene no muza 33 haize imyaka ingari kwa Liverpool inje 2018 ya 2018 fata imyaka indwi uyikuremo yaje kwa Liverpool 7 season ya
kandi kwa Southampton yari mu defenseur asanzwe do mapa ibaze rero ari za Groningen ari za Celtic Glasgow na za Southampton ubwo gwego yari afise uno munsi umwana wewe yamaze kurugira bivuze ngo Cubarsi ya myaka twebwe byadufata kugira ngo du constate ko Van Dijk ari umu defenseur akomeye we wazoba ari karubakira amateka azotuma tutibagira Cubarsi hahandi Van Dijk yaja muri Liverpool Cubarsi yazoba ageze aho tuvuga ngo nawe yobe umupira w'amaguru si umupira w'amaguru zibuka ko yatunze Cubarsi kono mu mwaka weze uribuka abatari bake ba n'umusore ninde Joao Cancelo amukombara avuga ati winiro Kaisera Arma ni France Beckenbauer mushasha wa Espanyol bandi bakavuga ati ni Carlos Pioro turonse kunyaka 17 ni hari bwa kwize 18 erega jewe nashaka ngende kuvyo Piore yakinye umwana ndamubona mwo potentiel ishoboka yuko azorenga Piore aho kandi rega potentiel kirabubu sinzi ko ari umupira wateye imbere wabakinyi bariko barakina ari benshi bakiri bato urabona umwana ukabona umupira kino kibaza ari mature waraba imyaka ugasanga afite imyaka 19 uno munsi equipe presque zose ziriko zirexploita ama academy ziriko zirexploita abana bakiri bato gusumba kandi musi kuri kurabona abana mu academy uno munsi cedo mapare bego kwa Barcelona ofite umwana avuye muri academy ya Barcelona agatahura na equipe iri no mu bihe vyiza akaronka umwanya narongiye agacaronka umwanya tan confiance hari confiance itabona cyo tubona umengo n'abagranjwe kandi bihese n'abagranjwe kuko no munsi yamari bo confiance yakomeye yamari no mugranjwe uvuze confiance mu gihugu hari igihe umwana duga vizimana mugabo ukabona ngo akimwe umwanya cyo no munsi akarariro kabana bavuye mu academy nimwe muri myaka nk'itatu iri nyuma irenganye ndabira ku bana babiri ba Manchester United Alejandro Garnacho Kobe Maino nibo bana bakubwiye ati uyu mwana afise 18 utovyemera Maino no muzokubwiye ati umusore w'imyaka 26 kuko sindabona mediane biri mu kazera agomba kugonga Maino ku buryo Maino atakaza baro ukaraba eske ni football yateye imbere jedo mapara navite ko ari football yateye imbere Safi Bamadite tugaruka tunakomereza aho tugeze Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza isaha imwe naze ku munota umwe muri 97 n'ibice bigera kuri 3 twizere ko mumeze neza cyane kuri no munsi wa gatanu turi kuri affaire ya Cubarsi ndetse n'amajambo uwitwa Virgil van Dijk yamuvuze ko ati numo mu defenseur base sifise atikani ku myaka 18 niteze urwego rwe rukomeye gusumburwa afise no munsi ni iki kintu ariko ndavuga ni umupira w'amaguru ushobora kuba atari kuvuga ngo wararyoshe ahubwo ma academy barayongeyemo ingufu kubera ko uno munsi urabona abana bavuye ko bava muri academy ya Manchester City ata bintu vya grave twigeze kuba tubona mugabo no munsi academy ya City yaraduhaye Foden yaraduhaye umwana kwa Chelsea Cole Palmer iri kwiraduha James McCarthy reka nimbere yaho ni philosophy yaraduhaye ba Sancho yaraduhaye umusore warayibonye Jedo Mapara yabamdi match nubwo banganije Jeremy Frimpong reka nico nariko nagaruka nkavuga ati Do Mapara imbere yaho gato ni philosophy tout simplement yatumye bi mu mwanya sino uno munsi bakubwiye ko Liam Dilape ari wa City bakubwiye ko Jadon Sancho bakubwiye ko Brahim Diaz uno musore w'umunya Burkina Faso ninde Isaka Bore umunimero kabiri mwiza uno munsi uraba arikore wisa amahigwa hawe ukavuga ngo eske Isaka Bore yahawe we niyo renze byari kore wizi n'ibindi rero zari philosophy peut-être z'imigwi ariko uno munsi sinzi ko ari kwizera ama academy cyane canke ari ugutinya ama flop kuko sinzi ko urabona equipe yizi ko ziraja ku isoko nibyo ariko ugasanga flop ziraba nyinshi kwakinyi baguzwa amafaranga menshi pourtant we express umwana wo muri academy kamaye mahigwe equipe gatwara ibikombe nizi kaza za fair play financier n'ibindi bigiye bitandukanye kuno munsi kuja ku isoko gigura nigurisha ngugiye kondera ku Barca ari nko kwa Arena Karuriro equipe ndiye gufactor yakubwiye ati amaze sezo yose atunze Mbappe kandi natweretse ko ari gihangana si ibi vyabaye kuri Euro 860 erega nibi vyabaye kuri Euro kandi Euro ntanivuye ku Barca fise je no muzi wana shaka nemeza ngo Cubarsi ngendeye kuvyo maze kubona experience niki canke maturité amaze kugira muri equipe ya Barcelona none muzi ko Barcelona equipe nimwe ku isato tanguramo amweke aje agasanga hari umu defenseur agomba kuba ari nka Van Dijk dufate je nkora muzi no kwa Liverpool mba ndiko ndaraba niho hantu mbona avuga ngo ntiyogomba kuronka umwanya mugabo nimba wotunga uzi ko mutungana na Martinez agakina nk'umukatre nimba uzi ko mutungana na Rojo agakina nk'umusenke vyose ukabona umwana nta kosa na rimwe ariko arakora
a 18 bimaze kunyereka ngo Pau Cubarsi n'umudefenseur mwiza hari n'undi mwana nabonye kwa Manchester United ni yitwa Heaven umwana w'umunware kabisa mwirabure umudefenseur mwiza muri defense atru ameze neza mpeti natangwa kumubona ku match ya Manchester United na Arsenal match nziza cyane iriga genda urabe fata na Willy Kambwana nico nagira ngarukeko ni vafisi uno munsi hari ama equipe yadugije bano muri academy ananigwa ko exploiter impano bafise kuko je de ma part Manchester United no munsi yarananiwe no kujenga no kumenya kujera abakinyi fize urarekuye Anthony ashitse muri Real Betis no muzi ni kintu cigitangaza muri Espagne urekuye Wilfried Kambwara avuye muri Manchester United yisanze muri Villarreal bahisemwe kwicara Karaura Rubior pour di bon ariko kandi zikarega ziba zitandukanye bon d'une part Manchester yarabaye desi n'uburyo peut-être bari bizeye ko amafaranga guze Anthony ategeza guca reponda preza kandi equipe ifite ibindi bibazo mugabo no muzi je ndufata karurebe yo Manchester itagura Anthony ikidugirizo Garnacho tout simplement bagaye chance na Amadi Diallo yaravuye kwa Atalanta mugabo bigaragaza ko akiri umwana nawe ariko nzere umwana wa academy Manchester bibaye rega Anthony bagiye kumuzana Manchester amaze kuzana Darokera yego nako Amadi mugabo Garnacho yaramaze kuduga yeah numuzifata abana ba academy akiri bato none no musi wo kubwira ngo Manchester SK warananiwe ikizotuma umuntu yitwa Mason Mount asohoka Manchester bakamwibuka warananiwe batazi ko ari n'umukinyi wa Manchester warananiwe no kuvuga ngo umwana nka Facundo Peristri umuvyaza umusaruro tubona muri equipe nationale irigo baryoshe mugabo no muzi hari abana bari kuva mu academy yisuganije abagaca bashikira no muri projet zifise abamenyereza ndabivuge kuno Ramini Mari vyari vyoroshe kwa bafuti Cubarsi vyari vyoroshe kwa bafuti mugabo baduze bari tarantiwe ahubwo rero baci bahura no mumenyereza zikurera impano gusumba ikindi kintu caco cose na filosofia equipe kabavugi kubana ba academy gusumbana shima nindi bigitandukanye erego no muzi Xavi Hernandez yaradugije Casado mugabo vyaranse kwa mutwereka je ndiko ndabare maza equipe ya Chelsea ngo bakarura binje Giovanni Kwenda bamukuye kwa Sporting Club do Portugal Chelsea yo muri na equipe ya Kajogai nta mukinyi numwe harizwa gakomeye twarigora mu ma equipe menshi udasanga yaraciye kwa Chelsea erega je kibazo mbangira kwa za Chelsea hoho ofete Todibo weri aziko kurunda abakinyi ariko gutwara ibikombe na muzi nimo wosinyisha Giovanni Kwenda hari umusore wundi nabonye kwa Sporting nyene ucusinyisha Estevao usinyisha umusore yitwa umunya Equateur akasore ka kitwa gute ya agasore kasinye mu mwaka weze gusa kataraza kasinye rimwe na Estevao kakina ni numero 10 urumva ukacumbwira ngo abo bana ubatunze bana bari tarantiwe nkuko bazi ko basanze abandi bana bari tarantiwe kandi bari mu rugeruzo rumwe none Muse Stevazo kina kwa kangahe Germain Parma hari uno Muse kina kwa kangahe Office Pedro Neto na Madueke nibi rero byabuze ni projet zihari mu makademi equipe kubwira ngo twaravugaye na Chelsea nako na Manchester ko zogura Sancho akinyi nkino zingana ukunuku izo nkina rikara zikwiza cyangwa close liberato ibintu bemeranije vyose Sancho yarabikwije ariko Chelsea bwa ngo hako tugura Sancho twori amande ni ibi bintu rero ama equipe menshi arafisa ama academy meza mugabo ama academy abana bariko baravamwe bariko baduga ama equipe makuru bariko bazira kutero nko mumenyereza rero kwa Barcelona cenda vyita amahigwe bagize uno muzi yatweretse je yaranyeretse umwana yitwa kakana kagufi ko muri Queen Junior Casanova ugiye kureba umupira gakina urabona ngo wowe uronse umumenyereza kwitaho nibaza ko Barcelona kugeza muri kano kanya class ama academy irarera niyo ya mbere ejo ryo umupira w'amaguru yera kandi amahigwa abana Cubarsi rero no munsi Barcelona niyo ya mbere uramaze Cubarsi nimbagaza na Van Dijk amuvuga ko bino dushimire Xavi Hernandez yamwerekanye ariko tunashimire Freak amureze kugera no munsi tunashimire na Inigo Martinez amaze kumugira umukinyi mukuru kandi je nemeza yuko a 18 sinari bwabona umwana w'igitangaza nkuko Pau Cubarsi muri defense no musi ryo kumva ngo munazitwa mu defenseur mwiza kwera ko kuze isi umupira kirabisezera defense yo ku munsi wejo ya Pays-Bas yarimo Van Heek kuva kwa Brighton yarimo Gertrude yarimo Jarore Hato yarimo Rutsarel Gertrude ibaze ko yarimo Van Heek wa Brighton Delight yicaye Delight yasubiye inyuma Jarore Hato yakinya ku myaka 19 akina Ajax Amsterdam sino mu defenseur gusa buno musisi umupira w'amaguru ayigeze
ihagaze ku myaka umukinnyi afise ahubwo ihagaze ku cy'umukinnyi ashoboye ibaze ekipe yatanguza abadefanseri bane wa Brighton wa PS wa Feyenoord Rotterdam ukongera ko Ajax Amsterdam no wa Liverpool akaba ari babayoboye kubera experience abo bose numwe arenza 25 erega ntibari bane gusa yatanguje batanu kuko harimo umudefenseur umwataka oya Frimpong yamatikanye umwataka turaze kuri iyo match nyine murakoze cyane equipe serukiragihugu ya Pays-Bas yarayinganirije mu gihugu cabo hariya mu Buholandi kuri stade ya Feyenoord inganya na equipe serukiragihugu ya Espagne ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ibitsindo bya Nico Williams yatsinze mu nyuma uwitwa Cody Gakpo wa Liverpool aza kuba agomba kino gitsindo mugihe kandi uwitwa Arsenal Tijani Legenders kuri pass ya Frimpong aza kuba atsinda igitsindo cya kabiri mugihe Mikel Merino mu mpera z'urukino nyuma y'uko equipe serukiragihugu ya Pays-Bas yarironse ikarata itukura ya Jorel Hato aza kuba Merino agombora igitsindo Espagne ivana umuco mu gihugu ca Pays bidatsinzwe irindiriye urukino rwo ku munsi w'Imana muri kimwe cya kane gishisho nyuma ca UEFA National League ariko nayo idakuye amateka yo gutsindira Pays-Bas muhira ko agahigo kagumyeho yuko Espagne nizi gutsindira Pays-Bas uzaje ibitsindo bibiri byose vya Pays-Bas assistant ntizari za Frimpong se yatanze assist kugira mbere ya Justin Kluivert yari Kluivert ariko ku kazi ka Frimpong of course ibitsindo biri kubindi muri match ya Pays-Bas na Espagne match turibaza ko tubikiye byinshi gusumba equipe nationale ya Espagne mwabantu iyi equipe imeze nka Real Madrid ndabivuge kuno equipe nationale ya Espagne uburaba ibintu donc uburaba abakinyi bafise ukimvira none aba bakinyi bafise bazoza bahagarara imbere ya equipe nationale ya Hollande bazoza bahagarara imbere ya equipe nationale ya Portugal cyangwa abafaransa mugabe ya Espagne nyene harakano azajya kunze kubavuga iyo ufise equipe irimo umukinyi wa Real Madrid n'uwa Barcelona bisumba kugira equipe ifise abakinyi beza ba Liverpool na za Manchester City na za Arsenal na za Manchester United bari kombine kubera kwa Real Madrid barazingera batwara ibikombe iyo pressure na Ardagira arayishira kadakina akamenya tujije mu kibuga nimba duje ikombe ngomba gutanga ivyo vina ariko aratanga nubwo tutotanga ibingana nijire kuri iyo pressure mukinya dakena no kwa Madrid zora muri equipe nationale bari gishika abameze neza fata performance ya Brahim Diaz muri Maroc fata performance Ardagira muri Turkey fata performance ya Enrique muri Brazil iyo hawo umwanya nukuvuga ngo iyo umaze kuronga umwana wo kwa Real Madrid no kwa Barcelona bahari baseruka biravisa akamaro kanini gusumba kuzoronka dufata abakinyi bose nka equipe nationale bakina muri Premier League muri equipe za Big Four Chedo mapara rero navuga ngo igituma equipe nationale ya Espagne yaje kunaniza Hollande ejo tutangura kwiga kuri no match cinabwiye ikintu cambere conyene Espagne isumba Hollande ibasumba umugabo yitwa Unai Simon kabasumba Lamine Yamal setu nta kindi kintu na kimwe gihari abantu banaravye urukino peut-être ko babonye ivyo mpana ndababwira Pedri na Frenkie de Jong kubura Pedro karonka Frenkie de Jong mu kibuga nta kintu kivuyemo kuko nimba abantu sinibaze ko ari duwere nimwe yaba yatakaje umugabo yitwa Frenkie de Jong sinibaze ko ari umupira Pedri ashobora kuba yakinanye Frenkie de Jong ku ijoro ryakeye ukamubona ngo ni Hollande ifise mediane nziza mw'abantu Tijani Legenders no muzuma nimero 10 bateye ubwoba sino musiga ashobora kukina nimero 8 nimero 10 muri style nyaruka muri style yikwega tikita kandi ibindi bigiye bitandukanye byose Jedo mapara rero no muzi Espagne simvuge ngo bazoza muri Espagne gutsindira Hollande kuko urukino ruracafise vyinshi rubitse yego mugabo je mu rukino rw'ijoro ryakeye influence Torres ndabona ko ariyo yakoze kuri Espagne Torres yo yakahaba gusa vyari vyoroshe rega Torres wo muri Espagne ni mwiza gusumba muri Barcelona hakoze no rega no muri Espagne nabonye abakinyi benshi beza gusumba uko bari mu club rega none muzugiye kuraba Nico yo muri Espagne ugiye kuraba uyu musaza wo kwa Sociedad kapiteni wabo Mikel Oyarzabal wabonye Pedro Porro jewe ndaraba equipe nationale ya Espagne batangiki Nico Williams cyambere wazo kwishira kuri pressure mugenzi mfise ni Lamine Yamal kandi ubona bijyoje cyane kandi Lamine Yamal ivyo ari kora ha Barcelona ivyo agomba guhana equipe y'igihugu nimba jewe rero
naragiwe iryo bakwe ryo gutangura ku kibanza cotangura ko Pino, ku kibanza cotangura ko uyu mugabo Mikelo Yarzabara nawe mukinisha nko numero 11, ku kibanza cotangura ko Ayos Perez, nkagirirwa iryo bakwe ryo kuhisanga canke Zaragoza impeccable. ni gikingo ntagomba gutanga kugira ngo nereka abantu ngo ntimuzopfe kubona tugendana na Lamine Yamal ivyo Yamal yo igihugu nanje no bigiha azarubwo equipe serukira igihugu ya Pays-Bas ntiyizize ko yari muhira yo bwa mbere. Ariko kandi ikosa rya Jorale hato gikarata itukura hari nawe rega yanatsindije mu minota ya nyuma yatakaje umupira ku gitsindo ca mbere ca Espagne. birasa nkaho byakoze kuri equipe serukira igihugu ya Pays-Bas, bigaragara ko n'imiburire kuvana umutahe ibitsindo biri kuri kimwe bivana muri Pays-Bas isanga Espagne mu gihugu iwabo. Ariko muri kano kanya kunganya ibitsindo bigana kuri biri ku bindi uri muri quarto finale ya UEFA National League, Espagne iri bukwakire kandi byagaragara ko ubusame bwo gutsinda urwo rukino ahantu Ronald Koeman n'abasore biwe nibishize mu kaga gakomeye ku munsi w'Imana kuri Mestalla. Espagne bakira gusumba uko bari kuba bafise match bakanavana intsinzi mu gihugu cyabo ko kwizera intsinzi kuri Espagne wisanze wabo mu gihe we mwakinye ukabakira bikakunanira kubitsindira wabo. Ku kintu mbanza kugaruka ko ni migwi ibiri Espagne ndetse na Pays-Bas. Bwa mbere jewe mbona muri mukijani inyubako ari migwi nari gusa nko ndayita imwe ifise inyubako jewe mbona umenga zirafise ahantu zihuri. Buriya Ronald Koeman ari mu bantu batanguye gusubira kugarukana ibi bintu byo guha amahirwe abana bakiri bato muri Barcelona bakine. Umwanya muto haciye uyu Pedri González Lopez avuye kwa Las Palmas yinjira, je ndibuka inkino yawe n'uwitwa Ronald Koeman gushika abantu bavuga ngo ari currency ku mwana atamupira zibuga byarangiye yemeje elegance manifati wese no Koeman uno museje tuzana muri equipe nseruka ya Pays-Bas. Buri ukuntu bariko barahabwa amahirwe muri equipe nationale bivaye nuko mu migwi igitandukanye harimo na Barcelona bahawe amahirwe, niyo na philosophy uri muri Pays-Bas barimo. Kuko je sinari niteze kuno musi Van Heek atangura ahantu ho bari ba Stefan de Vrij hari ba Mathis de Ligt ariko nibaza yuko aha hantu Van Heek yatanguye habaye uku kubura umugabo kwa Tottenham Hotspur Mickey van de Ven. Ariko ko Van de Ven ega nta kibanza araronka muri equipe nationale. Oye ni binyene erega none Van Heek yari bwa kironka mugabo umunsi sinzi kurabona ingene muri equipe nationale uronka umwanya baraguhaye ichance imwe ni nko muri club wanashaka baraguhaye ichance imwe urakinye match ukinye yeretse abantu ngo ugomba gutanga ivyawe vyose kugira ngo twemeze. Yeretse abantu rero iyo match ikintu kivuga ngo hereza umwanya w'umwana yikinire ibisigaye experience zoyironkera ko bari kumwe n'uwundi yahora atangura mu kibuga ntaca tanga. None ariko ndagaruka kuri filosofia yino migwi nakunze kuko equipe ibaze ugiye ukina Espagne uri kuri pressure uri muri tegeza kuronka intsinzi byanga bikunda. Van Dijk no yitwa kakuze uzanye Jorel Ato wa Ajax abantu batazi, uzanye umukinyi wa Feyenoord de Rotterdam azwize yajarutse hereje Truda, wongeye ko Van Dijk mu Bwongereza atari karavugwa nka Dean Hudson, uciongera ko Virgil van Dijk hagati mu kibuga wizanye Tijani Legendas Diego De Jong yarabayoboye, none wongeye ko umwana afite performance yo gwo no muzitwa Justin Kluivert muri AFC Panama. Niki kintu rero je nakunze Doma Park umugabo witwa Koeman. Kwa Koeman ariko arakora performance gusumba izina. Koeman Donatille no kuko abantu bavyusi vyari biryoje kubona Mediane irimwo Frankie de Jong nk'umukasere, irimwo Tijani, irimwo naka gasore kaza V Simons. Nako Simons Maynard zera gatanze ka Justin Kluivert. Yeah, Jacob Maynard. Mugabo uno munsi Simon dufata karorero. Na Abile Psige yiwe bahagaze nabi nta kintu ariko aratanga. Performance individuelle no munsi Justin Kluivert ni mwiza. Yeah, Justin ni mwiza kuri Xavi Simons. Muri Premier League Justin Kluivert tugomba kumusangamo. Bana mafazo barenganijwe. Bisiguye ngo zo bahomvye cyane kuno munsi il prouve qu'il a le niveau yo gukina muri equipe yitwa kari nkuru. Komana natangwa kubonera ko ari umumenyereza mukuru. Ni gute wiyumvira gufata mu nimero 2 ukamukinisha nko mu nimero 7? Bisiguye ngo hari ico uri kuramubona ariko aratanga offensive muri equipe yiwe ya Leverkusen, ndavuga Jeremy Frimpong, utari kuraronka mu bawinga biwawe. Simon arakinishwa nko mu nimero 10, Simon arakinishwa nko mu nimero 7, mugabo no muzi jewe nemeza ngo
equipe nationale ya Hollande yaramaze kuronka umukinnyi zo gukuraho amateka ya Percy, yaramaze kuronka umukinnyi zo gukuraho amateka ya Arjen Robben, yarazi kuronka umukinnyi zo gukuraho amateka ya Wesley Sneijder, umugabo witwa Cody Gakpo. amatero gusinda Gakpo agomba bari mubi kwa Liverpool, agomba bari mubi muri national team agishika kandi gake agomba kwisanga agomba gukina. ni gake ndaba match ya Pays-Bas simbona igitsindo ca Cody Gakpo biragoye. Erega jana no munsi mutarafise imyaka yindi 6 irenga. erega jana no munsi ndagiriza Leonard Koeman ku match y'ijoro ryakiye ko atahereje umwanya Joshua Zirkiza kikinira. Erega Depay no nta kintu ariko arabafasha. Yari experience igendera tout simplement. Experience mu kibuga ko navuga ngo Koeman Donatsire ni umwubatsi. Koeman mu mwibuke ahereza amahigwe abatari bake kwa Barcelona nubwo vyaje kuba vyankarasohoka abatari bake bamwagiriza vyinshi mugabo ndazi ko Koeman yaroroheje akazi kazave nkuko na Zavuno muzi nivyo niyatanze ibikombe mugabo arafise ico yagize gute nawe yamaze. Koeman tumuzi nk'umugabo yaravise Southampton duheruka ijyana yaba Victor Wanyama ba Sadio Mane n'abandi bagiye batandukanye. Iyo niyo filosofi nariko navuga ngo eske uno musi equipe ya Pays-Bas mwijanye n'inyubako ko tuba tubonifitse abakinyi bari experimenté mugabo y'amayigo bakiri bato. Sinayo filosofi muri equipe ya Espagne ireka nivyo bimeze muri niko bimeze muri Espagne. Twabonye equipe izanye Pedro Porro yari kira amayigo kukurera yahawe amayigo mwaka weze tubona umenga ni yarayakwiye twari twiteze Grimaldo cyane twari dufise Cubarsi noneho muri Mediane garuka kuno mugabo akomeye cyane uno muzi twa Fabian Ruiz amateka yerekana ngo buriya ntari giratsindwa urukina ariko no mu giseruka rw'u Espagne bari bamwasosiye ko ni Pedri Gonzalez we tuzi cyane yaho ayo mahigwe kandi yayapruvye ko yamerita. Imbere yabo hari umusore yazwi izina ryande kandi bari kumwe muri Mediane yarindi yari uyu musore wo kwa Sociedad Umukasere Martin Zubimendi. Bivuze ngo none uno musi nimbo aya mahigwe Zubimendi agahura na Fabian Ruiz na Pedri ugaca batakisha ya Mare na Nico Williams na Morata tukaba tubona ngo iyiritse cyangwa aba bakinyi benshi muri bo batangwe gwa mahigwe mu gikombe cya Buraya tubona ngo Espagne n'ubundi ntacitwaye mugabo birangira batwaye igikombe cya Buraya. Bivuze ngo guha mahigwe abakinyi ukabavangira na experience ikaba equipe kina ibintu biri mu ishusho mumenyereza iki kintu Pays-Bas ndetse na equipe seruka y'u Espagne bagihurije ko ako musinzi ko murabona ikintu caje kuba gikora ko Pays-Bas nko kubivuze ngo mbega ko batakarije muhira bigaragara ko banatakaje amahigwe ku kanyuma manque de maturité kwa kinyi batangwe bakiri bato ari benshi muri equipe seruka ya Pays-Bas bananirwa no kujera match ko sinzi message ko mani yategeza kubaha nyuma ko bari baronse karati tukura hasigaye iminota 10 kugira ngo urukino ruhere bafise insinzi bari muhira bategeza kujera match. Sinzi ko murabona equipe nationale ya Hollande nivyo rimwe abo bana experience atari kirenga ko no musi gukina muri equipe ya Ajax d'Amsterdam naco kintu kimwe bisiguye mu mupira w'amaguru no munsi ni equipe isanzwe bivanye na nisubira inyuma ya Ajax d'Amsterdam si c'était Ajax d'Amsterdam ya 2019 byari bize byinshi bisiguye kuko anashaka no twatanguye kubonera De Jong mwiza ba Miki uyu musore ba Donny van de Beek bisiguye ngo turavuga kuvuga ngo nta experience kubera bivanye n'imiguri kurakinira none kwa Brighton uvuye kwa Brighton bakaguha umwanya babizeye kuri associé kuri Van Dijk Chedo Maparo no muze Hollande nta kintu kimwe no bagiriza baje ufashe umwana avuye kwa Brighton mwiza muri Premier League mukamwasosya ku mukinyi wa Van Dijk bisuma gufata Van Dijk ukamwasosya ko umukinyi wa Ajax bose arabataba no kuvuga Ajax Amsterdam Jake wana shaka Hollande ndanayibona yanashika no muri Espagne gatsinda mugabo no muzi nagenda kubwira ijambo ku mugabo yitwa Luis de la Fuente. Luis de la Fuente Chedo Maparo n'umukinyi wo gufundikanya erega n'umuzi nivyo kukurera muri Chelsea ariko arigaragaza mugabo Dararem des aveugles ntihahagaze ku mugabo yitwa kukurera ariko isubira inyuma jya kukurera ni equipe gusumba uko wowe yasubira inyuma individual eraba rero kukurera twaronze muri equipe nationale mugabo nabo erega n'umuzi ufise umugabo yitwa uyu Alejandro Grimaldo afise nawe pressing atera offensivement vyari bigoye ko tuza kubona Frimpong ariko aragora Grimaldo kuko nawe ari kwibanda kugaruka gufasha umugabo yitwa Hato ariko attention ahubwo ikintu gikomeye cyane Grimaldo aduga agihurira kuri couloir na Frimpong umwe muri barashita kuko bose baba bariko baraca equipe za mukaga uza kuba mwiza nuza kuba asanze equipe yiwe yabaye nziza collective rero bo akakarusiza ko ndagaruka ko detail nini mugabo niho bigarutse nyene niki gica tusha twitega kuri match retour Pays-Bas yagize manque de maturité muhira kuko deja Espagne match nire ni vyiza kuri bo bari hanze bisanze muri contexte batsinzwe biri kimwe mugabo à la fin baragomboye bivuze ngo bo bari motive ko bazona kera no muhira gusumba Pays-Bas yumva ko no musi yatakaje match yari vise mu maboko igiye kurondera insinzi hanze
baca basabwa amatirite no gukora exploit gusumba uko umenga Espagne iri favori muhira itizamaye ko niyo tsindwa match ugaca rero iyo matirite barayituma no munsi ujanye kodiga kupo nivyo escrow za gutanguza za visa imozi umumenyereza za kwijijanya imitima deja equipe nari natanguje uno musi muye kuzana equipe iza kumarira match muri 20 minutes 30 minutes nkamafise ibitsindo bibiri ko Frimpong yabaye mwiza nkabona umugabo yitwa Kodiga kupo yamadutsindira nzane nde ku numero 9 arabamo kwicanganya mfate Justin Kluivert namushe ku numero 9 kafise performance nongeremo Xavi Simon muri mediane canke nongeremo undi mediateur ibi vyose nibiharuro biza gutuma twitega match Pays-Bas iri kuri pressure gusumba uko Espagne za kubiri kuri pressure biza gutuma Pays-Bas itsinda match je ko bwanje vuga ni baratsinze match kwera babiberita gusumba kumva ngo bayitsitayeko mugihe nka Espagne no musi ubona ngo mu bisanzwe nta kintu de special basabwa gukora nibatsinda Pays-Bas barayitsinze kwera uwo musi bayirushije bitandukanye nuko bari gutsinda Pays-Bas ubu nibwo buryo rero ngo barayigaranzwe nayo rero batsinze ubu rero nibwo buryo equipe nationale ya Espagne batsinda nukuvuga ngo equipe nationale ya Espagne nizo kwigera gutsinda wayihaye amahirwe ngo iraje domine kuko je ndabibutse nk'akarorero nko ku match zo mu gikombe ca Buraya match y'abadagi yatanguye tubona umudagi ashobora kwatsumurira imbere ya Espagne bakibura wanajaka mu kibuga abadagi bari bameze neza gusumba Espagne mugabo za performance zabo bakinyi Espagne ifitiye ca cizere je no muzi nimwe nakubwira ndiko ndabona abakinyi bagaragaza performance individuelle gusumba kumenyereza yo bameze nkuko navuze kwa Liverpool ko bakinyi ari beza gusumba ko Slot ari mwiza uno muzi rero na Espagne ndabona yamara ro pressure yishirako kumva ati ndi mwiza kwa Barcelona ego vyokunda ko mwiza muri equipe nationale ya Espagne tukaronka intsinzi umunota umwe gusa ko de la Fuente ari mwiza twitega iki kuri match retour ku munsi w'Imana bon ako kantu nk'ubu uvuze kuri de la Fuente nako niko duca twitega nyene kuko de la Fuente dufata karorero nta muntu umwe atabona ko mu gikombe cya Buraya yarafashijwe na matiriti ya Daniel Carvajal ari kuri couloir rimwe na Lamine Yamal nta muntu atabona ko matiriti y'umugabo yitwa Rodri Cascante mu kibuga hagati yabafashije nta muntu atabona rega matiriti ubona Alvaro Morata uje ibitsindo mugabo Alvaro Morata buriya guhagarara hagati ya Lamine Yamal n'umugabo azwize ya Nico Williams birafise ico bivuze birafise ico bisiguye uno musigandura bena bande touche yiwe buriya kuramplace usoye Pedro kazana Merino ubuzanye touch plus experience bivuze ngo hari uburyo de la Fuente atagogwa cyane no kumva ngo yo kumvisha ibintu abakinyi biwe n'ivyo abantu twara twiteze ko adashoboye ahubwo asanga byoroshe kwera abo bantu bari capable yo kunabikora ata message yomenyeza igituma bitari mu mugore no kurumva afisa abo bakinyi abatanguye kuri bande tuje ni beza muri experience gusumba batanguye mu kibuga none muzi ni kiya kintu wowe ukibwira abantu wosigurira abantu gituma Merino adatangura mu kibuga muri equipe nationale ya Espagne nta gihari doma pa rero mbamona Espagne tout simplement baba bafise qualité zose ku defenda ku organiza gukina bakinyi bakina mu migwi inyotewe ibikombe bazana muri equipe nationale bakazana iyo philosophie nyene tout simplement kumva ko nakanya keza ko mukinyi wa Bilbao ni namwe mwariko murakora match ukumva ko ni namwe mwariko murakora match uno munsi harageza hano je ntangura kubona ngo nimba agomba gukina muri role y'aba double casser harageze ko Fabian Ruiz atakaza ikibanza muri equipe nationale kuko mwambonye umugabo witwa Daniel Olmo amaze kwinjira organisation Olmo irateye ubwo bizumbiye Pedri na kure bisiguye ngo nimba ugomba gukina muri Pedro mukinisha nk'umuwiti hereza umwanya wa makine nimero 10 nta kibazo udafata equipe mugabo namuze ugifise Fabian Ruiz Pedri Gonzalez nivyo bafise touch kandi afise na ninguvu umugabo witwa Fabian Ruiz wewe na experience mugabo raranti ya Fabian Ruiz na Pedri Gonzalez bicanganye bagomba kwica umukino wa equipe bivugiye ko Espagne mumenyereza de la Fuente ari nka Arne Slot je na Gino vyemeza kuko bon dufate ko basi Fabian byaro bimuvugira kuko ni mwiza experience touch mugihe ashobora kudefenda ashobora kuorganiza ashobora gutsinda buriya ikini naco kinarusha Pedri witwa Fabian Ruiz Pedri ashobora gutsinda ashobora kuorganiza muga defensive ma Pedri hariho qualité davise par rapport ya Fabian mugino mose nka Daniel Olmo ni mwiza muri organisation ni mwiza gutera mu igori ni mwiza gukina ibibanza bigiye bitandukanye muri attack bivuze ngo imediane kuyibonamo Fabian Ruiz ukabonamo Pedri Gonzalez na Olmo birashoboka na canjana kumenyereza buriya Jesse nzi abantu babibonye kugira ubona uyu Pedri dufise muri Barcelona urabizi urafise sinyare ko Pedri mwiza ariko arakina nimero 8 uno munsi
uri kure Infantino byo kumutwara ku nimero 10 aravansa nivyo mugabo role no munsi ya Pedri siyo gutsinda gusumba ko organiza Espagne ibwirizwa nayo kugira ishusho erega n'uyu mugabo de la Fuente umugabo yitwa Luis nako de la Fuente yabiguteguriye yakweretse ngo Pedri ugomba kuba ku rukino rugira ishusho yago mu byo Espagne kina bisa n'ivyo Barcelona kina mu kinjega nimero 8 erega sinzi ko ariko urabona none no musi kuva turorera equipe nationale Espagne guhera kuri Vicente del Bosque uyu mugabo niwe atabona système de jeu equipe ishaka gukinamo kuko no muzi ntakina système ya tikita kana kina système ya pressing ahubwo n'abakinyi Martin Zubimendi yakinya ku munsi wa Jose negeze naho n'abakinyi ubwabo nyene bivuga ati equipe nationale twakuze mu karanga mutima kuko no muzi mushobora kumbwira nimba ufise equipe igomba gukina kuko rero ntagomba gukina ufise Griezmann ngivyo rero kuri equipe Sergio Aguero Espagne ku munsi w'Imana no kurindira urukino rwo gusubiriza muri kimwe cya kane gishice nyuma muri UEFA National League rero buze equipe bari favori bibereye mu Espagne ubona batsinda Pays-Bas ndetse na Espagne turi kumwe na Fangas cyangwa se Rise and Shine Burundi mu bitabo myiza cyane bafitiye birumvikana ko bafitiye